Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze muri benshi muriko muradukurikira muri benshi ndetse mukunda ibiganiro vyacu nkuko twagiye turabibamenyesha tubafitiye ibiganiro bidasanzwe ibiganiro vyinshi bivuga mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu canke ko ku muntu uwo ari we wese twama duca mu bidukikije turaca ndetse mu biganiro bivuga ku bijanye no gutunganya imigambi yacu uno munsi niho tuja guca canke entrepreneuria ugwaruka muri ko muradukurikira hari gihe munavuga yuko mufise ikibazo cyo kuronka akazi muravuga yuko mufise ikibazo navuga cyo kuronka aho mushobora kuronka udufaranga aho mukora ubuzi kugira mushobore kwiyungunganya Gitega Entertainment TV twabazaniye umutumire twabazaniye ikiganiro naho tuja kuvuga cyane kuri ico kintu kijanye no kwiyungunganya niki wokora kugira ushobore gutera imbere niki wokora kugira ushobore gushikana uvuga ku iterambere rirama tureke kuguma twiyugaraniye ahantu tudaheza ngo tubone iyo turiko turaja uno munsi muri kino kiganiro tukaba dufise umutumire aja kutuganirira ibitari bike umutumire afise ivyo yakoze muri kahise ndetse n'ubu ariko arakora bikomeye cyane gose imbere ya byose n'imbere yo kumwakira tubitse ko mudusanga kuri Facebook muradusanga kuri YouTube aho wandika Gitega TV canke Gitega Int TV Entertainment TV aho se muradukurikira atankomanzi dusa umutumire nkuko nabibabwiye imbere ya byose reka mbanze ndamuramutse karibu cyane murakoze mumeze neza yego ni impore turakomeye namwe ni sawa ni sawa turashima ni rya mbere tubakiriye kuri Gitega Entertainment TV ariko ndazi yuko nk'abantu muba musanze mufise ikimazi mu kibano si rya mbere muja kumbonesha kure ku maradiyo niki mbega abatabazi uno munsi mwo kwidondora gute ego nitwa Eric Manirakiza nduwo ngaha mu gisagara ca Gitega nsanzwe mvuka ahanyene hafi ku mutumba wa Bwoga hanyuma muri iki gihe mbanga muri kati ya Yoba haize imyaka myinshi cyane ndi ngaha murakoze Wakoze cyane Eric Manirakiza umunyagitega asanzwe akora utuntu dutandukanye gushika umuntu ashobora kwibaza ati mbega Eric ninde muri make mu buzima tukagerageza kuvyagura Eric ni murakoze Eric ni umwene gihugu nk'abandi bose hanyuma uno munsi nkabasanzwe mfise ibintu bitandukanye nsanzwe ndangura mu buzima buntwara umwanya munini nogira nti ndi umwigisha murezi kuri lycée y'abagenzi yo kwibuka hanyuma nkabasanzwe mfise ibindi bikorwa bitandukanye umuntu asanzwe asabwa gukora kugira ubuzima arabe yuko butambuka kubera muri iki gihe turabona yuko kwizera ngo wobaho ukabeshaho umuryango nk'umuntu asanga afise ukaba muri iki gisagara ukora ako kazi kamwe nibaza yuko umuntu ashobora kuba yihenze arashobora rero kuraba ibindi vy'iruhande inyuma y'amasaha y'akazi ashobora gukora kugira bishobora gusahiriza agashahara umuntu abasanzwe aronka mu buzima bwiwe bwa misi yose muri abo kazi nyamukuru ajejwe murakoze hariho ibintu uvuze ati nyuma y'amasaha y'akazi hariho utundi dukorwa umuntu ashobora gutunganya akazi arakora kugira ashobore kubaho neza mbega ibyo namba atari banga ni nk'ibihe mukora inyuma yo kuva muri uyu mwuga mugiye nk'ubu kwigisha muvuye kwigisha inyuma yaho muca mubandaniriza muduhe dukorwa ego ni ibikorwa bitandukanye nogira nti naranguye numva nari ndangura kandi Imana kintije ubuzima mvuga nti nzobandanya ndangura jewe iruhande y'akazi ko kwigisha gutegura ivyigwa kubitanga gukosora impapuro no kuvuga nsanzwe mfise ubuzi butandukanye jewe ndo muri mworozi no kuvuga ko nsanzwe mfise ibitungwa vy'ingurube nsanzwe nkurikirana hanyuma muca mwumva yuko cankenera kuronka amase agaza akamfasha mu mirima ivyo maze kubifatanya
biraheza bikamfasha kugira nje ku isoko nk'abandi ariko sinje ku isoko kugura ibintu byose bimwe bimwe ugasanga nyambara agatoke k'iminsi ibiri nkakaronka nyamba ari uduharage nkakuramo indwi nka zibiri canke zitatu imbere yuko ngenda ku isoko. Iruhande y'ivyo kandi nsanzwe nkora akazi ko gufasha urwaruka mu mupira w'amaguru mu vyerekeye guhagarikira inkino. Ivyo ndabimazemwo ikiringo kininiya cane kandi birampimbara niko ndabafasha ba bantu bita aba commissaire muguno munsi babita aba assesseur mu mupira w'amaguru. Turafasha urwaruka rero kugira rushobore gutera imbere mu guhagarikira umupira w'amaguru. Sivyo gusa nsanzwe mfasha mu vyerekeye iby'imirimo y'umukama, imirimo y'Imana, kandi navyo birunganira mu buzima. Sinokwirirwa ndabidomako cyane ukuntu bifasha mugabo ni ibintu bikomeye cyane. Je nsanzwe ndi mwanditsi w'indirimbo za Katolika ko ari nkosenga, hanyuma kandi nkaba ndumuririmbisha, ndavuza ivyuma bitandukanye, hariho piano, ndavuza na guitar. Ivyo rero hari igihe usanga vyunganira mu buzima butandukanye. Ikindi naco nsanzwe ndi mu mashirahamwe atandukanye. Muri ayo mashirahamwe hariho COPEC, harimo n'indi koperative izo ku mitumba, nkaremesha abenegihugu dusanzwe tubana nk'imboneza nyene, kandi nsanzwe mfasha abenegihugu rero mu gutuma bakerebuka kugira bashobore kwiteza imbere mu kibano. Murakoze cyane gose. Hariho akaririmbo nigeze kumva bavuga ngo umukenyezi n'amaboko igihumbi, sinzi ko nihenze. Abakunzi bacu ngira baraja kudukonsora hariya muri commentaire, nawe twava tukwita amaboko ibihumbi. Twumvise akazi ukora ingene kangana, mbega ibyo byose birumvikana ko bishobora, kandi novuga naho wegereye ugwaruka, mwabo mukorana benshi usanga rugwaruka. Uno munsi hari ikibazo gihanze ugwaruka, nta buzi buriho, ibintu byaranse niki, mbega by'ukuri nta kazi kariho canke abagakora ntibazi kukarondera? Ego murakoze. Imbere ko nishura kuri ico kibazo, reka ntunge mbanze mvuge gutya. Icyo umuntu aba ni icyo umuntu aba yararondeye. Ikindi naco, ubutazi iyava ntamenya niyaje. Nshaka kuvuga iki? Mwariko murarabisha ikibazo cyane cyane ku rwaruka. Urwaruka uno munsi ni benshi baba baraheje amashure canke imbere n'abatagiyemwo kagira bati nta kazi kariho. Jewe imbere yuko nishura kuri ico kibazo nagomba mvuge nti kugira urwaruka canke n'uwundi wese ashobore kugira ahashitse mu buzima bwiwe bw'ejo, birasaba ko aba afise nogira nti inguvu muri ibi bikurikira. Mbega jewe noterera mu iterambere ry'igihugu? Mbega hari inguvu mfise kugira ndabishikeko? Mbega ndi jenyene nobishobora canke byose bisaba ko mfatanya n'abandi? Ukuntu tubazo mvuga nti duto mugabo ugiye kutwagura usanga ari tuniniya, tugateba tuvyara ibindi bininiya, kandi bituma umuntu ashobora kugira ati jende nico nshoboye. Ubwa mbere nishimo gafaransa gatoyi aho bavuga ngo vouloir c'est pouvoir. Hanyuma ubanze ugira uti jewe ndashaka gushika aha. Ubu rwaruka none benshi bari intumbero yiyo bariko baraja. Mbega benshi barabona iyo bava kugira amenye iyo baja. Mbega benshi barazi kurimbura ibihe umuntu abagezemwo ngo arabe yuko ejo atari uno munsi kandi uno munsi tazobejo. Mvuga nti muri kahise ibintu byari bimeze gutya, uno munsi bimeze gutya, hirya yejo mu myaka 5, 10, 20 bizoba bimeze gutya.
kuko umuntu abwiza kumenya ahari kugira amenye n'ingene ahaba. Akarorero, aha Igitega umugwa mukuru wa politike, ivyo vyose ndazi kuno munsi uko turiko turahabona atari ko hazoba hameze inyuma y'imyaka 10. None ndurwaruka sintegure ingene inyuma y'imyaka 10 nshobora kuba ngaha muri capitale politique nk'umuntu nyene hakwiye atahatera atahatera atari kibazo adatera ikibazo ahabaye. Mbega ndiko ngira iki? Ubwo sico kibazo kunda gushikira urwaruka. Aha ikini naco, mbega uno munsi ubwo sindiko ndarabira kuri naka ingene abayeho kandi tutabwiza kubaho kumwe kuko ntitwavutse kumwe, ntitwamenye bimwe, ntitwaronse bimwe, bisaba yuko n'ubuzima buratandukana. Ubwo ivyo barwaruka turabirabirako. Je kubwanje rero nk'ivyo nibazo nyamukuru cyane, ugava usanga umuntu agombye kubaho nka naka kandi badakwiye ivyangombwa bimwe kugira bashobore kubaho kumwe. Nivyo barose si bimwe. Ni kuvuga rero hariho n'umugani w'ikirundi uvuga ngo Imana ya mwene so si ya mwene nyoko. Hariho n'igihe muba mufise bimwe mugabo ntibikunde ko amahirwe amwe mukahura na bimwe mugabo ejo canke hirya yejo ugasanga ubuzima bwanyu buratandukanye. Numva rero nciye mbandanya cyane kuri ca kibazo, akazi uno munsi aho mbona kova nihe? Ubwa mbere ni mu bushobozi umuntu yemera ko yoba afise. Hariho umuntu afise ubushobozi? Nta numwe. Umwe wese arafise ubushobozi ku rugero rwiwe. Arashobora gukora ivyo ashobora aravye aho abaye, aravye na bikeyi yoronka. Kuko umenga turashobora kwihenda rimwe rimwe cyane cyane nk'ugwaruka, ugasanga umuntu agomvye gusimba inzego zitandukanye ngo ave ku gihumbi agwe ku miliyoni 2 kandi yabwiza guca ku bihumbi 5 canke 10 n'ibindi. Novuga rero ni intambwe z'ubuzima umuntu ateza kwemera gucako ntahave asanga ari zasimvye kuko imbere baheze bikagorana. Murakoze. Ego namwagiye murazunguruka cyane gose. Muri make turumva gwaruka akazi karahari, habuze intumbero, habuze no kubona ko bafise ubwo bushobozi bwo kuronka akazi. Muri make murakoze. Uno munsi kugira ngo nta kazi kariho umuntu yoba yibeshe, kandi no kugira umuntu avuge ngo akazi nshoka ndakabona ubwo nyene woba wibeshe naho nyene, kuko bisaba yuko uronka inguvu zimwe zo kukanura ngo ubone mbega ahano hakura akazi. Sinzi uraho yaratubwira mu vyerekeye ibivyigwa vyo kironderera akazi avuga ati aho wewe ubona ingorane hariho uwundi yohabona amahirwe yo kuronka ico yohakorera. Nibaza rero ko urwaruka ugoca ubwenge umuntu akabona ati mbega ngaha ko hari kibazo iki no hakura amahirwe yahe kugira nshobore kuronka ico nca ndahakorera kandi kanteza imbere. Rero ngira nti akazi karashobora kuboneka mugabe gasaba yuko umuntu akerebuka kugira ashobore kuharondera. Murakoze. Nuko abariko bakurikira Gitega Entertainment TV tubabwire yuko iyo turiko tuzana ibibazo nk'ibinye no kugira urwaruka ruhumuke amaso mubone neza yuko mufise ubushobozi, hari ibyo mushobora kandi bishobora kubateza imbere, mukareka kwama muzerinze, hama mu byo musanzwe mukora mu migambi mutunganya mukaba muri ko murategura kazoza kanyu. Eric Manirakiza nk'ubusanzwe akora udukorwa twinshi cyane iruhande y'umwuga wo kwigisha wo gutanga ubumenyi, murumva ko ariko dutekerera impanuro zitari nke. Eric, uno munsi mbega abakunzi ba Gitega Entertainment TV na cyane cyane ugwaruka niki wobabwira kugira bave muri uko kudakanura, muri uko kutabona neza iyo bariko baraja, hanyuma bamenye yuko ibyari magera byageruye uno munsi, bamenye ko akazi bashobora kukironkera kandi bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo. Ego murakoze. Ubwa mbere nashaka ndemeshe urwaruka kumbure ushobora kuba warundiriye ijambo ikiganiro ngo uronke ubwahuro mu bikorwa ugomba gukora. Abenshi barakunda kuvuga bati je ibyo nkora no bibona ndabibona mugabo ndafise ikibazo cy'umutahe
ngira murakunda kuvyumva abo tuyaga barabitubwira mugasanga hariho uwambaye ikirezi atazi ko cera cyangwa ugasanga ni wa mwungu uryoshe washa umwana mbega umuntu ariko araraba mu vyo ahambije hafi ndabaha akarorero nyakubahwa mumenyesha makuru mbega umuheje amashure canke uwundi afise imyaka yo gukora ugaca usanga avuga ati je nta mutahe mfise kandi afise itelefone y'ibihumbi 200 ndakunda kuvyibaza urwaruka nibo rufise n'amatelefone azimvye burya mvuze 200 novuga nayarenga ngaca nibaza ubwo ntitwanyuranije inzira ayo 200 yazananye inzira iyihe ubwo sina gutangurira kurondera amafaranga ayarenze ko ayo nungutse nkayagura telefone ariko ayandi akabandanya yunguka akora icyo gikorwa mba niyumviriye canke ubwo uwo mutahe sinawise mutoyi kandi tuzi yuko hariho benshi bakoreje n'ari munsi yayo kure niyo ariko bakagera ku mafaranga ashobora kubafasha ubuzima ndabaha akarorero je ngitangura korora ingurube naguze ikibuguru c'amafaranga 40,000 ivyo 40 vyari bigoye kuronka ku muntu atabona neza ahatera yakura ubwo nyene sinari mfise naho ndayororera sinari mfise n'icyo ndayigaburira mwashaka mugabo narondeye umuntu afise ahantu ashobora kumfasha akayinshirira kugira ibanze yigira imbere niko nabigenjeje no kuvuga ingenirya nagenda kurondera aho basheshe iyarara ibishishwa vy'ibitoki ibishishwa vy'ibijumbu bajya bagaya akazi rero nk'uwambona ndabiyora yarangaya mugabo nkabanza icyo ngiye gukora inyuma y'amezi 4 iyo ngurube yari imaze kugera aho ndayigurisha 85,000 niho ndashye ndayigurisha icyo gihe candonka umuntu anyongerereza 15,000 cangura iyindi ngurube mugabo yoyo ishobora kumara iminsi mikeyi igaca yima iyo ngurube ncandayorora hahani nashize ya imwe ya mbere niho yayinayishize wa muntu aranyemerera iyo ngurube yahavuye yima inyuma y'ukwezi kumwe imaze kwima ikivyara ibibuguru 6 no kuvuga ko nari mpeje kuronka amafaranga ngwije na 4 mcamba yuko nari maze kuronka 240 kandi nyina ikiri ngaho burya rero ingurube urana yashobora kuvyara kabiri mu mwaka kare mu mwaka ibuguru nageze kuheza kubitanga kuko nacingi ntombora ivyara ibuguru vyiza aho nashoboye kugurisha 40 vyose barabitwara kandi bavyishimiye hanyuma babihejeje cha ingurube inyuma y'amezi 2 yaciye isubira kwima yaciye iduza ivyara 8 ibukurikira hanyuma igira gatatu hoho yavyaye 10 nariko ndamenyera ingene nzanongereza hari ivyo nakoresheje kugira nshobore kusha ndonera ingaburo zikwiye gutyo no kuvuga ko namase ni kimwe cyangwa ko namirima vyace bikunda nogira nti nakaroro gatoye niko natanga kamwe muri byinshi cyane ego kamwe muri byinshi umuntu ashobora kugira ati no hanura mvuzi ivyo no vuga nibindi nabandi tushobora kuba turumva ibi mvuga nivyo nabayemwo nkagira nti ni ntahe no shinga kugira urwaruka tuze turaraba mbega hakenewe iki muri no mwanya iki ubwo nico coje imbere canke hotangura ikindi hari ikintu twita gutondeka ibintu havusanga ico warikora bwa nyuma
ugikoze ubwame ugihereyeko ugava urondera iyo uja ukahabura nogira nti mumva ko novuga byinshi cyane ndose akanya mugabo reka ngeze ngaho nibaza ko kumbure tushobora no kubandanya hanyuma ku bibazo bazaba baduhaye bazaba bakurikiranye kino kiganiro murakoze. Nta byinshi nirirwa ndashirako nkuko narimeje kubivuga birumvikana Eric, kandi abakunzi bacu muje kwandika muri commentaire ari kibazo ari n'intahe namwe mushobora kudushingira yo kuntu mwagiye muri teza imbere uhereye ku tuntu dutoyi. Eric aratubwiye ikijanye n'ingurube afise byinshi yo tubwira, ariko mu kiganiro cyacu kizokurikira tuzogerageza tuze turabazanira intahe nk'izi inye kugira mwumve yuko gwaruka umutahura ufise namwe ufise telefone y'ibihumbi 200, ushobora kuba wahereye ku kitarico wari guhera kuri gitoyi kiyagufasha gutera imbere cyane gose. Nuko akunzi ba Gitega Entertainment TV turiko turasozera ikiganiro cyacu, ariko Eric ushobora kuba ufise akantu akacanka kariya ntako wavuga ati akasinogenda ntakavuze akanya naka. Murakoze. Ikindi numva ntogena ntavuze nicerekeye ikoreshwa ry'umwanya kurwaruka. Ikoreshwa ry'umwanya kurwaruka ni ikintu c'inkora mutima kuri jewe. Nibaza yuko urugwaruka ariko turasohora mu mashure, abaheza kaminuza, abaheza amashure aciriye hagufi, umwe wese arafise ico yokora. Mbega umwanya munini ndawumara kurigara, ndawumara mu kuryama, ndawumara kuri televiziyo canke ndawumara mu kwiyumvira ico nteza imbere. Ico ni cyambere ni kutatafise ariko arakora. Kuwundi nawe ashobora kuba afise ico amaze kuronka akora. Ntanga kazi kiwacu kwigisha. Nyakuba mu myesha makuru n'abandi bari kwadukurikira. Uno munsi nta mushahara jewe nogira nti ubwigisha wonkwira. Nico gituma uwo mwanya w'inyuma y'amasaha y'akazi ndaba ingene ndawukoresha ikindi gishobora kumviramwo ico noshobora kongereza kugira umuryango ubeho mbere nkore n'indi migambi. Nogira nti rero turabe urwaruka dukoresha umwanya wacu neza, turabe kw'ivyo ariko turakora turiko turarondera ikizotuma tubaho neza canke bizaba bidusamburira. Sanguta iminota 30 no munsi, ejo mu mwaka uzowutaye umwanya ungana gute tugwize turabe. Uza gusanga wataye iminsi myinshi cyane, kandi sinzi uraho yari ambwira ati umwaka utaremye imyumbati uzovyara imyaka 5 y'inzara. Rero novuga nti ningereranyo ntanze, ariko bisigura ko uno munsi umwanya urakura wuta, ejo uzosanga wahomvye vyinshi, kandi iyo ukoresha naho wokungutse vyinshi. Nkagira nti rero turabe umuntu akora iki akore n'ikindi. Ibi nababwiye ni bikeyi cyane mu bikorwa nsanzwe mfise nkora, kandi umuntu araheza akaraba ngene atagifa ngo nuko agiye gukora ikindi. Rero tumenye gutunganya umwanya wacu, ikintu cyose tubikora mu mwanya wacu, niho usanga ubuzima bushobora gutambuka. Murakoze. Murakoze cyane, tugushimire ku kanya waduha. Ego nandi ndabashimiye cyane kubona mwantumiye. Hanyuma kumbure no hanyuma nimwabona hari cyo no kunganira cyane cyane mu rwaruka, erega nubwo Burundi bw'ejo nibazo dusubirira mu buzima butandukanye dusangwe turimwo uno munsi, twohimbaga turonse abantu bazima. Murakoze cyane gose. Nuko abakunzi ba Gitega Entertainment TV murumva ko twari mu kiganiro gikomeye cyane, twari dufise umutumire Eric Manirakiza aje kudushingira intahe. Kwiyungunganya birashoboka, ntabwo bisaba imitahe miremire, no kumenya ko hari ubutunzi ufise muri wewe, hariho ibyo ushoboye bidasanzwe, hanyuma ukoresha ivyo nyene kugira ushobore kwiteza imbere. Mwariko muradukurikira Gitega Entertainment TV, tukaba tubabwiye yuko mushobora kudusanga kuri Facebook, mukadusanga no kuri YouTube Gitega Entertainment TV, wandika Gitega ENT TV ukaca dukurikira atakibazo na kimwe. Ukaba muyi ntahe mu byo Eric yakatuganirira, hari ico ubaza, hari ico uterera, uca wandika muri comment. Ukaba unakeneye nawe kudushingira intahe, hari ibyo ushobora kutubwira washitseko, umwanya wawe urahari, uca dusanga aha tukaheza tukakwakira atakibazo na kimwe. Tubashimire cyane gose, twagiranye ibihe byiza kuri kamera, namwe tubashimire, mwandanye mumererwa neza mwese abakunzi bacu. Bye.